Yesu ahimbazwe mwese umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Murahaguruka twishyire mu maboko y'Imana Isumba byose tubifitiye nk'uko Mose yamanitse inzoga ku giti ariko baracikana bose bakayiraba, niko n'umwami Yesu yatumanikiwe kera. Tumurabe tumwizeye. Amen.
guhimbaza izina ryawe. Wakoze abera barakorana nk'uku bose bagakorana banezerewe igikorwa wakoze ubwacu, kandi abatwitangiye imbere bose nka Dawidi n'abandi bose bavuga bati naranezerewe hamwe naja bambwira ngo tuje mu ngoro y'Uhoraho. Data wera natwe turanezerewe nami ingingo nziza badufatiye, kandi tuzi ko tutava hano gusa uko tuva hano uduhezagiye. Ubwo Yakobo yabigusavye ati simure ko utamezagiye, natwe turagusavye ngo ituve hano umugisha nami mwiza impande zose tukubone ukoze, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ibahezagire cyane kandi mwese bahumugisha mwinshi, amen. Turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mwese tubashimira Imana yabazigamiye, abarwaye yabakijije, abafite ibibazo yabishuye, dufite n'ishimwe rya mwene data bashimira Imana. Mwene data Diedone ari umwene data witwa Diedone yanditse avuga ati shimira Imana yanzigamiye, ubwoko bwiwe ntabwo tubona, kugira ngo ntiyagire uyu munsi tuzobisoma yacu. Murakoze. Turasoma mu Bikorinto ba mbere igice cya 15, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abikorinto ba mbere igice cya 15, 1 Corinthiens chapitre 15, dusome aya majambo yo ku murongo wa 50. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ndababarira akabanga ntituzosinzira twese, amen. Ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri uhora ukwiye kuzokwambara utabora, kandi umubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu uhora niwamara kwambara utabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha ntibyagezwe. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data nkunda, mukomere, ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'Umwami wacu, ko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubusa mu Mwami. Imana ibahezagire, muvyagire mwese. Imana ishoboye byose ibahezagire kandi mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dushimira Imana cyane rwose kubw'ubuntu bwayo bwinshi, kandi twishimiye cyane ko yaduhaye umukiza wacu Yesu Kristo, akaba ikimazi, impongano, ikimazi gishimwa n'Imana. Imana yarakoze, nishimwe cyane. Dufise umwanya mwiza kuko turi mu kuja gusanganira Umwami wacu Yesu Kristo. Dufise mu mutima igishika cyo kuzomubona, kandi tuzi neza ko ari Imana asezeranye itabesha. Umwami wacu azoza nta kabuza. Imana ihimbaza cyane. Umwami wacu azoza adutore, adutwariwe, kandi nk'uko yabisezeranye niko azoshitsa. Ibyo nibyo byizigiro dufise, yaba turi hano mu isi nk'uko Pawulo yabivuze hano mu Bikorinto ba mbere 15. Tudafise ibyizigiro twobaye turi abantu bagowe gusumbya abandi, ariko noneho dufise ibyizigiro ko Umwami wacu azoza kudutora akatujana iwe. Mu Baheburayo Pawulo yanditse mu Baheburayo 10, Paul yanditse aya majambo meza cyane ku murongo wa 23 haranditse ngo tugumye kwatura ibyizigiro byacu, nikunyiganyige, amen.
kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa. Amen. Imana ishimwe. Tugume ivyizigiro vyacu. Amen. Ntibinyiganyige, tugume dutekanye. Bibiliya ivuze ngo kuko wasezeranye il reste fidèle. Imana ishimwe. Wasezeranye ni uwo kwizerwa. Amen. Naho aya majambo ya Pawulo yandi yo mu Bifilipi nayo n'ay'agaciro. Yo igice ca mbere umurongo wa 6 mu Bifilipi, Pawulo nawe ati kandi ico nizigiye ntakekeranya ni uko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. N'amajambo meza, Imana ihimbazwe. Kandi icyo nzi uri Pawulo yigisha abafrere, atigisha abazohava batatana bakavana ntibazosubire no kubonana, atigisha ishengero rizohava risambuka, ahubwo yigisha abo bazosangira izamuka. Frere Paul ati kandi jewe nigisha ntatinya, kandi icyo nzi neza ntakekeranye. Amen. Verse 6. kandi icyo nizigiye ntakekeranye nuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Umwami ahimbazwe. Kandi koko Pawulo ntiyigisha abantu yegeranije wenyine, ahubwo yigisha ab'Imana yahaye agakiza, ab'Imana yiyegeranije nyene ubwayo. Ati kandi icyo nizigiye ntakekeranya nuko yabahamagaye ariyo kwizigirwa ku munsi wa Kristo izobazamuka. Amen. Harakomeje hano mu Batesalonika ba mbere igice ca 5 umurongo wa 23 hati iyo Batesalonika ba mbere ca 5 umurongo wa 23 hati kandi Imana nyene amahoro, Imana ishimwe, iba ariyo ibeza rwose. Amen. kandi impemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Amen. Imana ishimwe. Pawulo ati ibahamagara sije ndabazana, ariko Imana yabazanye ile fidèle. Niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Imana ishimwe. Nukuri ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Amen. Muri Yeremiya igice ca mbere handitse amajambo dusoma kenshi kandi y'agaciro. Umwami Imana yabwiye Yeremiya ati ku murongo wa 12 muri Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 12 haranditse ano majambo meza ati Jeremie chapitre 1 verset 12 umurongo wa 14 ati maze ijambo ry'Uhoraho rinzako rirambwira riti ubonye iki ka Yeremiya? Ndavuga nti mbona ishami ry'umurinzi. Maze Uhoraho aranyishura ati witegereje neza kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Amen. Mwami ahimbazwe. Bibiliya iti Uhoraho arinda ijambo ryiwe kugira ngo arishitse. Amen. Niryo twizeye azorishitsa akabuza. Mwami ahimbazwe. Naho mu gitabo cyo guharura nombre, mu gitabo cyo guharura aya majambo nayo namwe n'aya twizeye n'ay'ukuri yo mu gice ca 23 umurongo wa 19 mu guharura nombre igice ca 23 umurongo wa 19 handitse ngo erega Imana si umuntu ngibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Ibyo yavuze mbega izobikora, ibyo yashinze izobishitsa. Umwami ahimbazwe. Ibyo yavuze byose azobishitsa. Amen. Imana ahimbazwe. Umwami yavuze byose azobishitsa.
umuririmbyi ati tumurabe tumwizigiye. Amen. Mbese ko bivuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Amen. kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo ibyo yavuze mbega ntizobishitse. Amen. Izobikora ibyo yashinze izobishitse. Mwama himbaza nuko tumwizeye ibyo yavuze byose azobishitsa. Umwami ni mwiza kandi azoshitsa ijambo yasezeranye. Amen. Nahimbaza umwami azoshitsa ibyo yasezeranye byose atana kimwe kivuyemo. Ni umwami wacu nahimbazwe ubu n'ibihe bitazoshira. Amen. Imana ishimwe. Naho muri Ezekiel igice cya 12 umurongo wa 28 muri Ezekiel chapitre 12 verset 28 haranditse aya majambo meza ati Ezekiel 12 umurongo wa 28 nuko rero abarire utuku ni kumwami uhoraho agize ati amajambo yanjye yose nta na rimwe rizosubira kurekerwa mu rutendeko ariko ijambo nzovuga rizoshika niko umwami uhoraho agize. Amen. Umwami ashimwe. Ijambo ryose uhoraho azovuga azorishitsa. Imana ishimwe. Ibi nivyo tumwizeye ko uhereye mu Baheburayo igice ca 10 ku murongo wa 23 aho twasomye ukaja mu bice ca mbere ku murongo wa 6 ukaja mu Tesalonika ba mbere igice ca 5 umurongo wa 23 mu 24 ugakomeza naho twasomye mu bara 23 ku murongo wa 19 naho dusomye muri Ezekiel naho twasomye muri Yeremiya aho hose hatwigishije ko Imana izoshitsa ijambo ryayo kandi ibi nivyo twizeye. Nivyo Imana yaduhamagariye ko tuzobona ubwiza bwayo mu gushitsa ijambo ryayo. Umwami ahimbazwe cyane. Amen. Imana yarakoze turayishimiye cyane kandi tunayishimiye kuri aya majambo meza yo mu Itangiriro igice ca 3 Imana himbazwe. Genèse chapitre 3 haranditse ku murongo wa 15 mu Itangiriro ca 3 umurongo wa 15 umwami nashimwe. No Genèse chapitre 3 haranditse ngo verset 15 nzoshira inyangane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe ruzogukomeretsa umutwe nawe uzokomeretsa igitsinziri. Amen. Imana ishimwe kw'iri sezerano ryari ryaratanzwe yuko Yesu Kristo umwami wacu azotsinda Satani. Iryo sezerano twizeye ryanditswe no muri Esayi chapitre 7 muri Yesaya igice 7 ryanditse neza ku murongo wa 14 haranditse ngo nico gitumye uhoraho ubwiwe ariwe agira abihere ikimenyamenya raba inkumi izosaminda ivyare umwana w'umuhungu izomwita Emanueli. Amen. Raba inkumi izosaminda ivyare umwana w'umuhungu izomwita Emanueli. Ayo majambo yose Imana yavuze yagiye iyashitsa. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Imana himbazwe. Naho mu gice ca 24 Nombre verset 24 Nombre 24 mu Kurabura igice ca 24 aya majambo ni meza cyane avuze ngo umurongo wa 17 haranditse mu gice ca 24 umurongo wa 17 ati ndamubona ariko si ubunyene ndamwitegereza ariko ntari hafi inyenyeri zokomoka muri Yakobo. Amen. Icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli ritobekeranye abamowabu mu mvura idahita
rimene umutwe abasheti bose. Amen. Que Dieu soit loué. Uyu yari Yesu Kristo yari karavugwa icyo gihe ati ndamubona, hari mu guharura yakiriye kure cyane ati ndamubona ariko si ubunyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri, amen, izokomoka muri Yakobo, Imana ishimwe. Icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, itobekeranye abamowabu mu mvura idahita, rimena umutwe abasheti bose. Amen. Yesu waruwe umwami yari yarasezeranywe, kandi turashimiye Imana cyane ko aya majambo yose yashitse. Imana ihimbazwe, ihimbazwe cyane. Icumu ry'ubugabe ryabonetse, inyenyeri cyo mu gaturuturu cyabonetse. Jésus Christ est vivant, ni muzima, kandi niwe cemezo ko urupfu rwatsinzwe, niwe cemezo ko kuzimu hatsinzwe. Il est vivant. Bibiri ivuga mu byeshana ngo nari narapfuye none raba mbora ndi muzima ibihe bidashira. Amen. Ni cemezo ko urupfu rwatsinzwe. Amen. Yesu Kristo tu Imana ishimwe rwose. Byanditswe hano muri Luka igice cya mbere, mbiriza aya majambo meza. Imana ishimwe. Luc chapitre 1, haranditse Luc 1, Luka igice cya mbere, haranditse ngo azoba mukuru, kandi umurongo wa 32, azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Muri Mikayo igice cya gatanu ivuga ngo iki? Mikayo igice cya gatanu. Imana ishimwe. Ariko wewe n'isezerano kandi Imana yarashikije. Verset 2 umurongo wa 2, chapitre 5, Mikayo igice cya gatanu, Mikayo igice cya gatanu umurongo wa mbere, linda ushikame wabomawe, kuko badutanze irya nino, umucamanza w'Abisirayeli bazomukubita inkoni ku itama. Ariko wewe Betelehemu Efurate, nawe uri nkewa mu bihumbi vy'Ubuyuda, muri wewe hazomviramwo uzobasegaba mu Bisirayeli, amama yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo, kuko muri we ariho twarongeye intsinzi. Paul yanditse aya majambo mu Bakolosayi, mureke tumuvuge ko neza. Frère Paul yanditse muri Colossiens, mu Bakolosayi igice cya mbere, we ku murongo wa 22 ati namwe abari, Colossiens 1:21, namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ibyo mwakoze bibi, none, amen, reka dushiremo kano kajambo, none Yesu Kristo yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera, mudafise agasembwa, mutagira ico mwogawa. Amen. Imana ishimwe. Mwese abari kondane amo baraciro kwiteka, umwami Yesu yabujuje n'Imana. Yarakoze. Vous avez le droit, mufite uburenganzira bwo kumvikana n'Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Imana ishimwe. Uyu munsi sinaje kubapresha, ariko mureke ndabasomere iyi mirongo mike n'uwo mu Bikorinto ba kabiri igice cya gatanu, nawo urimwo mwumvirize Bibiliya ivugwa. Bibiliya iti, Imana ishimwe, haranditse ku murongo wa 18 ngo ariko ibyo byose
biva ku Mana yatwiyujuje ku bwa Kristo. Amen. Ikano igikorwa cyo kugabura umwuzuzo, la reconciliation. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, niyabahura ku bicumuro byabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Amen. Imana ishimwe. Biblia ivuze ngo yari muri Kristo Yesu. Amen. Ni yari muri Kristo Yesu. Nishimwe. Amen. Imana yari muri Kristo Yesu yiyuzuza natwe abari mu isi. Amen. Ntiyaduharurako ibicumuro vyacu, ariko yatubikije ijambo ry'umwuzuzo, une parole de réconciliation. Umwami nahimbazwe, nashimwe umwami wacu. Amen. Turakomeje no kumuvuga kuko bikwiye ko tumuvuga mu gitabo c'Abaroma igice c'8 handitse aya majambo magufi tugiye gusoma muri verset 8 chapitre 8 pardon, mumbabarire chapitre 8 wera umurongo wa mbere hati: nuko rero noneho, amen, abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Sasa Imana ishimwe. Muze muravyandika. Nuko rero abari muri Kristo Yesu bose, amen, kandi niho honyine nta rubanza ruzobatsinda. Rome chapitre 8 verset 1 umurongo wa mbere wo mu Maroko 8. Iyo mwavyanditse mwese, abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. C'est fini. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Abari muri Kristo Yesu bose nta rubanza ruzobatsinda. Amen. Imana ishimwe kandi yongere ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Harakomeje hano murano majambo yo ku murongo wa 28. Kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye, kuko yamenye kera, yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranirije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri ku ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izorite kutugabira byose kuri we. Amen. Nindazorega b'Imana yatoranije, mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Nindazobatsindisha, mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe yapfuye. Ibi biruta yarazutse, ari buryo bw'Imana. Ça signifie il a toute la puissance de Dieu. Bitaye ko aradusengera. Amen. Ninde azotandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'ivyago canke n'uguhamwa canke n'inzara canke no kwambara ubusa canke no kuba mwirinde canke n'inkota? Kuko nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twageragejwe n'intama z'imbaho. Ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadufunze. Kuko menye neza n'abikekeranya yuko naho ubwo urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Amen. Ni rwinshi ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en Jésus-Christ. Urukundo Imana yadukunze yaruseruye muri Yesu Kristo. Amen. Mu gishingo cyaho twari gupfa, Imana yabitutse umwana wayo arapfa. Mu gishingo twari gukubitwa, twari kubambwa. Urukundo rw'Imana yakunze twebwe abanyabyaha rwose yaruseruriye muri Yesu Kristo. Tunatuma dushobora kuvuga tuti Jésus Christ est l'amour de Dieu. Yesu Kristo niwe rukundo rw'Imana. Mwama himbaza. Urukundo rw'Imana
mu kurugaragaza yarugaragarije muri Kristo Yesu. Imana ihimbazwe kandi cyane. Muri Samueli handitse aya majambo Yesu waruwe mu gitabo ca Samueli wa kabiri, de Samuel handitse ano majambo neza cyane hati kandi Imana ishimwe. De Samuel chapitre 12. Oh, Imana ishimwe. Verset 12. Wewe wabikoreye mu misho, ariko jeho nzobikora icese imbere y'Abisirayeli umurango nyene. Verset 13 maintenant. Amen. Maze Dawidi yishura, Imana ni nziza. Oh, Imana ishimwe. Amen. Maze Dawidi yishura Natani ati nacumuye kuhoraho. Natani aramwishura ati noneho uhoraho yakuye kw'icaha cawe mugipfuye. Imana ishimwe. Amen. Noneho ça c'est vrai, c'est en Jésus-Christ. Imana ishimwe. Ni muri Kristo Yesu umwami yadukuye ko natwe ibyaha byacu. Amen. Que Dieu soit loué. Umwami ahimbazwe. Muri Kristo Yesu natwe umwami yadukuye ko ibyaha byacu. Que Dieu vous bénisse. Amen. De Samuel chapitre 7 haranditse aya majambo meza, verset 14. Samuel wa kabiri c'indwi umurongo wa 14 haranditse ngo atuzomubera se. Amen. nawe amubere umwana. Ati nawe niyacumura azomuhanisha inkoni nk'iyo abantu bahanisha, amuhe imiramu nk'iy'abana b'abantu. Amen. Imana ishimwe. Aho utariko verse 15, imbabazi ziwe ntazozimukurako nk'uko yazikuye kuri Sawuli uwo yasohoye agashiraho wewe. Amen. Bo subiramo musome mwumve. Atazomubera se, nawe amubere umwana. Virigi, point virigi. Biri akomeje ngo ati naho bo byose ndavuga ngo niyacumura gushaka ngo niyiremeka kw'ivyaha byacu. Wala Imana ishimwe. Azomanisha inkoni nk'iy'abantu bahanisha, amuhe imiramu nk'iy'abana b'abantu. Mu mishishago yiwe niho twakiriye indwara zacu zose, kandi inkoni yari kudukubita niwe yakubise. Ibyaha byacu byose yabyishizeko, acika umunyabyaha. Naho niyacumura azomuhanisha inkoni nk'iyo bahanisha abana b'abantu. Niyacumura azomuhanisha inkoni nk'iy'abantu bahanisha, amuha imiramu nk'iy'abana b'abantu. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Azomubera se, nawe amubere umwana. Amen. Ryari isezerano rya Yesu Kristo. Ningene azoshirwa kw'ivyaha vyacu maze agahanwa, igihano kituronkesha amahoro cose caguye kuri we, nkuko vyanditswe muri Yesaya ce ca 53. Amen. Umwami ahimbazwe. Naho muri Zaburi ya kabiri handitse muri Psaume 2, Zaburi ya kabiri handitse ano majambo meza ati ndavuga, verset 7. Oh, Imana ishimwe. Ndavuga rya jambo rishinzwe. Imana ihimbazwe. Uhoraho yarambwiye ati urubura bwanje uyu munsi ndakuvyaye. Amen. Que Dieu soit loué. Urubura bwanje Yesu Kristo yarubura bw'Imana isumba byose. Nsaba, verset 8, nzoguha amahanga azabe umwandu wawe, n'impera z'isi zize zibe ishamvu yawe. Amen. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'umwami w'abami. Nsaba. Amen. Imana ishimwe. Verset 8, nsaba nzoguha amahanga, turabiwe twese, azabe umwandu wawe, n'impera z'isi
zize zibe ishamvu yawe. Amen. Imana ihimbazwe. Yesu Kristo umwami wacu. Nta muhanuzi n'umwe, nta gitabo na kimwe cyo muri Bibiliya atariwe caje kivuga umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mu gusubira mu byagezwe, Deuteronome chapitre 18 handitse aya majambo meza. Gusubira mu byagezwe igice ca 18, Imana ishimwe, ku murongo wa 18 nyene haranditse ngo gusubira mu byagezwe 18 umurongo wa 18 ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe. Amen. Ati nzoshira amajambo yanjye mu kanwa kiwe nawe azobabarira ivyo ndamugeze byose. Amen. Uyu ari Mose abwiwe ibya Yesu Kristo. Ati kandi utazokumvira amajambo yanje ayazovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Amen. Imana ishimwe. Amen. Yari Yesu Kristo Mose ariko aratubwira, kandi Imana ishimwe cyane ko twamizeye. Turimo bazocikwa kwiteka kuko byanditswe mu Bikorinto ba kabiri igice cya mbere muri 2 Corinthiens chapitre 1 2 Corinthiens Bikorinto ba kabiri igice cya mbere haranditse aya majambo meza ku murongo wa 20 ngo ivy'Imana yasezeranye uko bingana muri we niho egome riri. Amen. Cyo gituma ari badutera kuvuga ngo amen. Imana ishimishwe natwe. Amen. Muri Yesu Kristo niho niho egome iri. Kuvy'Imana yadusezeraniye byose. Mwama himbazwe kandi ashimwe. Niho niba dushaka gukira ingwara, niba dushaka gukira ibyaha muri Kristo Yesu, niho Imana yashize igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Nuko niwe twizeye kandi niwe yaturaritse, niwe yatubambiwe, yarakoze na himbazwe. Turacakomeje kumuvuka kandi bikwiriye ko tumubabwira neza. Imana himbazwe kandi cyane rwose. Romains chapitre 5 Pawulo yamwigishije avuga ano majambo meza mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 1 ati none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Yadushikanishije kwizera muri ubu buntu tuhagazemo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Amen. Imana ishimwe. Kandi sivyo byonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, ko tuzi yuko amarushwa atera kuyangana, kandi kuyangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ni gutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasuwe hose mu mitima yacu na mpemu yaratwahawe. Amen. Imana ishimwe. Kristo Yesu nahimbazwe. Bibiri ivuze ngo dufise amahoro ku Mana bwa Yesu Kristo umwami wacu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Yatwujuje n'Imana isumba byose. Amen. Uyo ni Yesu Kristo. Amen. Kandi Bibiliya ivuga ngo indimi zose zize muri Yesaya niko handitse zize zature ko Yesu aruhora n'amavi yose azapfukame mu izina ryiwe. Amen. Imana ishimwe. Uyo niwe abamuri bose batsinze urubanza ku Mana. Turacihanganye tumuvuge ko hano mu Baroma igice cya 3 haranditswe ku murongo wa 21 ariko none ivyagezwe bitariho ukugororoka kuva ku Mana kurahishura, gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivyo bagivugishwa n'Imana, n'ukugororoka kuva ku Mana
kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe. Amen. Imana ishimwe. Niwe kugororoka kwacu, kugira ngo abamwizeye bose bahabwe kugororoka kuva ku Mana. Abizeye Yesu Kristo. Amen. Il est notre justice. Niwe kugororoka kwacu. Il est notre paix. Niwe mahoro yacu. Il est notre victoire. Niwe nsinzi yacu. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nta muntu n'umwe niwe reka tunabikomeze kwanza mu byihanganire rwose mubabarire. Mu gitabo cy'Abakolosayi cyo cya mbere Pawulo yabivuze neza rwose ati muri Colossiens chapitre 1 Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haranditse ku murongo wa 15 hati niwe shusho y'Imana itaboneka. Amen. Niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe, biremerwa kuba ibyiwe. Amen. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Amen. Niwe mutwe w'umubiri. Mbese nge nari byiza ko tubisomye uyu munsi, amajambo yose twasomye muyabike neza. Niwe mutwe w'umubiri. C'est lui. Namwe raba raba. Niwe mutwe w'umubiri. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwose buri mu mutwe yabushize no mu mubiri. Kandi umubiri nawo Bibiliya yakomeje hano ngo niwe mutwe w'umubiri. Amen. Niwe shengero, le corps c'est l'église. Kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri byose. Amen. Il est le premier. Niwe wa mbere mu kuzuka mu bapfuye. Amen. Niwe mfura mu kuzuka mu bapfuye, kugira ngo umubiri niba umutwe warazutse n'umubiri nawe urazuka. Oui ou non? Bien-aimé, muvyumve neza. Niwe mutwe w'umubiri, kandi uwo mubiri niwo shengero. Imana ihimbaza. Niba umutwe uri mu bushobozi n'umubiri wose uri mu bushobozi. Nibyo? Niba umutwe uri mu mwemu, Imana ishima. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo niwe mucunguzi wacu. Il nous a racheté, il nous a sauvés. Amen. Kristo Yesu niwe gaheta, kugira ngo bagaheta muri byose, mu kuduga, mu kuzuka ava mu impfu, mu kuduga aja mu ijuru. Il est le premier. Niwe dutanguriye kugira ngo aducire inzira. Amen. Aho tuzoca hose yarahaciye. Tuzozuka mu bapfuye kuko Yesu yazutse. Tuzozamurwa kuko Yesu yazamurwa. Amen. Twatsinze urupfu na kuzimu muri Yesu Kristo, kuko Yesu ari umutwe yatsindiye umubiri. Imana ishimwe. Mwari mukwiriye kumukunda cyane. Ibyo dukora byose tubikoreshwe n'urukundo dukunda umwami wacu. Amen. Imana ishimwe. Kuko Imana yahimbawe n'uku kunengesera kwayo kose kuba muri we. Amen. C'est vrai. Imana ni nziza. Numva no ishima cyane, nkayishima hose. Imana yahimbawe n'uku kunengesera kwayo kose kuba muri we. Atari uko ishaka ko bica bifata ifrere ngo bimuheremo, ariko ari uko ishaka ko biba muri eglise, mu mubiri wayo, mu mubiri wiwe wose. Imana yabimushizemo kugira ngo ibe chemin, niwe nzira yuko iby'Imana bidushikira, n'umuhuza afatanije abanyabyaha n'Imana yera, kugira ngo ibyo ubumana, kamere y'Imana itugeremo. Iraete le pont, niwe yabaye ikiraro cy'uko ubwiza bw'Imana, kamere y'Imana, la vie de Dieu, niwe yabaye ikiraro cy'uko ubuzima bw'Imana butwinjiramo. Uwo ni Yesu Kristo umwami wacu. Twe tuba amahanga yose akwiye kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Iraete le pont, il nous a reliés, yadufatanije n'Imana Data wa twese. Nashimwe. Amen. Nahimbazwe. Bibiliya ivuze ngo iki?
ivuze ngo kuko Imana yahimbawe no kunengesera kwayo kose. Verset 19, kuba muri we. Amen. Atari ko byohagararira muri Yesu ariko kugira ngo bibone inzira yo kutwinjiramo, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo ari byo mu isi ari byo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Amen. Nahimbazwe umwana wacu, nashimwe. Hari impore yazanywe n'amaraso ya Yesu. Umururumbo warazimye utewe n'ibyaha, umuriro utewe n'ibyaha wazimijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Hari umuriro utewe n'ibyaha, hari ubushuhe, icyokere gitewe n'ibyaha cyazimijwe n'amaraso ya Yesu. Haboneka impore, hari amatati hagati yacu, hagati y'abanyabyaha twebwe n'Imana yera. Ayo matati yarafuswe n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi dufite impore ku Mana, atari uko tubibereye, nous indignes, pauvres pécheurs, mais Jésus Christ est digne. Il est digne pour nous. Tubereye ubwacu. Amen. Tutuma Yohana yarize cyane muri Apocalypse chapitre 5. Nashimwe. Ararira cyane. Abonye mwijoro atabonetse wo kuzimya umuriro, mwisi ntawabonetse, mu kuzimu ntawabonetse, mu bahanuzi ntawararimo, mu ntumwa ntawararimo, ariko habonetse Imana ishimwe, umwagazi w'intama uvirirana, intama yo mu muryango wa Yuda, umunaga wo ku gishitsi ca Dawidi. Yaraje atora cya gitabo cyanditswemo amazina yacu, kirimo amabanga yose yanyegejwe tutopfuye tumenye. Arayamena ibikimatarije, arabitwugururira. Amen. Tumenye ibanga ry'Imana, ko Imana ari muri Kristo Yesu. Yesu Kristo yari Imana yambaye umubiri. Jehova mu isezerano rya kera niwe Yesu Kristo mu isezerano rishasha. Haleluya. Tuba turamenye ibanga rya Antikristo. Amen. Yuko Antikristo yicaye i Vatikano ari kumwe n'abakobwa biwe bose, aribo madini yose ayamaze kuvuka n'ayazovuka yose n'abakobwa ba maraya. Amen. Byanditswe hano mu byashuri Yohana, hari abacavuga ngo polisi iradufata, ariko niyaza kumufata ndabisomera muri Bibiliya hanyuma nje nigira. Byanditse hano mu byashuri cya 17 umurongo wa 5. Imana imbazwe. Mumbabare tubisome naho mu bitinya ntaco, nimutinye kwemanga ibyo Umwami yavuze. N'Umwami yarabyanditse, haranditse ngo verset 5, mu ruhanga afise izina ry'akabanga. Apocalypse 17 verset 5, afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Kandi mbona uwo mugore niwe Katolika, aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ibya Yesu. Amen. Ndamubonye birantangaza, ndumirwa rwose. Marayika arambarira ati niki gutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore n'aki gikoko agenderako gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Union Européenne. Igikoko ubonye cyariho kandi nikikiriho, kandi kigira kiduge kive ikuzimu kije kuranduka, kandi ababa ku isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi. Bazotangara babonye icyo gikoko yuko cyariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Amen. Ari umuntu w'ubwenge aserukira imitwe ndwi, niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko, twa dusozi twi Vatikano. Sava. Kandi niyo bami ndwi. Amen. Abatanu barakombowe, umwe aribo, uwundi we ntaraza, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. Voilà, isasi ni bamwe batanguza Union Européenne. Kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho, ico ubwaco nugira 8, ariko kandi numwe muri babandi ndwi, kandi azoja kuranduka. Kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko
batarima merci frere, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene murabizi. Abo bahuza inama ba ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Amen. Imana ishimwe. Abo bazogwanya umwagazi w'intama. C'est vrai. Imana ishimwe. Uwo mwagazi azobanesha kuko ari waganza abaganza n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe batoranijwe bayobotse nabo bazobanesha. Amen. C'est merveilleux. Isezerano ry'Imana isumba byose yuko abari kumwe n'umwami Yesu nabo bazonesha nuko azonesha. C'est vrai que turi mu bintu abantu bo batabona ariko tweho tukabibona, ingene ubwami bw'Uburoma ariko turi muri munsi umutwe wabwo ari Papa wa Vatikano buzohaguruka kurwanya umwami w'abami ariko azobanesha, kandi natwe abayobotse abamwizeye tuzonesha lo systeme antichrist. Systeme yose amadini akoreramwo umugeni wa Yesu Kristo azoyinesha. Imikorere yose y'amadini, inzira zose amadini yorobekamo, izo nzira zose za Satani n'utundi twigobeko twose Satani acamo tutunyedini, inkumi z'ubwenge zizotunesha. Imana yarakoze kubiduha nihawe icyubahiro. Niyo byose byinyegeje mu gifrere abatoranijwe bazobinesha kuko dufite ijambo ritumurikira. Mwami nashimwe. Amen. Arakomeje arambwira verse 15 ati y'amazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi, na y'amahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga bimukobe birye inyama ziwe bimutongoze umuriro, kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyagabiye no guhuza inama no gushira ca gikoko ku ngoma yabo kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira. Umugore wabonye yo ca gisagara gihambaye kiganza abami bo kwisi. Amen. Mwami nahimbazwe nashimwe rwose. Nibihe bitazoshira ibi byose Imana izobishitsa ku Burayi bw'uburengero Europe de l'Est bw'ubuseruko merci buzohinduka bugahinduka Europe de l'Est bukitandukanya navyo. Imana yarabishizemo bukaja ku ruhande rw'Abarusiya kuko Uburusiya buzoba igikoresho mu maboko y'Imana isumba byose. Nuko nagira abantu bajana inzira zabo bicakiye ngo baze barafite ko bavuze. Hari abavuga ngo muri za Los Angeles ngo hari habaye amatora ngo Imana bayihazero ngo hanyuma ngo shitani bamuhijana kwijana n'utundi tuntu abantu bandika ibyo bintu abantu baze barareka kubijako kuko mutari muhari igihe amatora yaba. Abantu babashobora kuba banditse inkuru umufrene nawe akajana ko umufrema ngo hari n'inzungo y'umukirisu ngo yasigaye yonyene. Abantu babahinga bazi guca badusha utuntu. Mbere inzu yasigaye bayivuze muri France 24 ni y'umukinyi w'isinema w'umupagani wa cyane. Iyo nzu narayibonye je narayikurikira nabyitondeye bayiko baravuga muri France 24 umupagani ruhebwa ya inzu yiwe yarasigaye mirakirezuma, ariko bantu ngo hari inzu y'umukirisi yasigaye bagaca. Ndabinginze mureke gukurikirana utuntu bene utwo mumenye ibyo umuhanuzi yavuze kuri Los Angeles nuko hazosaduka hagakorokera mu kiyaga aho hari ntihabe hakiboneka. Icyo gisagara citi gisagara Los Mifires Ange, igisagara citi gisagara c'abamarayika kizokorokera mu kiyaga. Nuko Imana ibahezagire mumenye ko twebwe twakurikiye ari Yesu Kristo. Abamuyobotse bose bazotsinda kuko nawe yatsinze. Naho ibyago Antikristo bikiwe biracari hano ku murongo wa 4 w'igice ca 18 kandi bizomushikako nta kabuza. Ibyo mwisi byose ibyo byanditswe bigiye kubashika kabo mwisi bose
numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti bantu banje nimuviwe. Amen. Mureke gufatanya n'amadini, mureke gufatanya n'ubuzimire bwiwe, nimuviwe. Amen. Kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe, kuko ibyaha vyiwe vyarundanijwe bigashika kw'ijuru, kandi Imana yibutse kugabitanya kwiwe. Mumugirire ibihwanye n'ivyo yakoze. Imana ishimwe. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe cyane. Haranditse ku murongo wa Apocalypse 18 toujours, haranditse aya majambo ku murongo wa 2 ngo asemera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse Babuloni ca gisagara gihambaye, gicitse ikibanza c'abadayimoni aharindwi impwemu n'izumanya n'ibindi byose. Imana ishimwe. Kandi koko ivy'Imana yahavuze ko bizohashika, hazosambuka hose. Abarusiya bazoturira i Vatican bazize homosexualité, bazize by'abagabo bamenyana n'abandi, bazize byo papa ariko aremeza cyane yihuse ngo n'abana homosexuel n'abantu nk'abandi nibemerwe mu muryango nk'abandi. Imana yezegere nagira ngo mwenda Trump kandi tarabatiza. Imana yezegere Trump yaraye avuze ati ubwo bupagani ntabwo twemera n'abantu bamwe hariho n'umugabo yihindiye umugore ejo yari guhiganwa mu baja muri natation, yavuze ati ntubonyorayo nturi umugore wewe, umugabo yihindiye umugore uri umupagani. Yaravyanse. Imana imuhezagire cyane. Abategetsi nk'abo nibo beza, Imana ibamugisha. Yanse ibyo bintu byose, uwo mwanda wose, ariko Imana ntizobura kubibahanira gushika naho papa womenga niwe yokwiswe umukirisu agasumbwa na Trump akaba papa ati bose n'abantu nimubemere, habwo muhezagire amakupure homosexuel. Ibyo bintu nakaranda nivyo Sodomu na Gomora bazize, nivyo n'isi ya none izozira. Kandi umwami ahimbazwe, umwami ashimwe ko ivyo byose Imana yadusohoye ikabituvanamo. Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu twizeye. Imana yarakoze, turishimye cyane, ihabwe icyubahiro cyinshi. Amen. Il est alpha et omega. Que Dieu soit loué. Yesu Kristo ni alpha kandi niwe omega. Byanditswe hano mu byasho Yohana mu gice cya mbere ku murongo w'indwi umunani haranditswe ngo jewe ni alpha na omega, niko umwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igirize, niyo ishobora byose. Ugiraze ni Yesu Kristo, niwe alpha. Amen. Niwe yakoreye mu batwitangiye imbere, kandi niwe omega, niwe azosozera n'akazi mu ishengero. Mu ntango yari alpha, ni ukuvuga urudome A, mu iherezo naho ni omega, kuvuga urudome rwa nyuma. Niwe alpha kandi niwe omega. Yarakoranye n'abatwitangiye imbere mu ntango, azokorana natwe mu iherezo. Ni Yesu Kristo agiraze, ariho kandi yamyeho kandi agiraze. Amen. Nuwa mbere kandi nuwiherezo, niko byanditswe hano ku murongo wa 17. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze nshira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye. Amen. Jewe ndi uwa mbere kandi ndi uwiherezo kandi ndi muzima. Nari narapfuye kandi raba mbora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Amen. Que Dieu soit loué. Naho dutekaniye turazi yuko naho twopfa umwami azotwugurira. Amen. Nitwaba tukiri ku isi umwami azoduhindura, kuzimu ntazotugumya, urupfu ntazotugumya, kuko twizeye yanesheje. Nahimbazwe umwami wacu Yesu Kristo, niwe mfura mu kuva mu bapfuye n'agahita. Imana ishimwe. Niko aya majambo ni meza, ni watu kuzura. Pawulo yavuze mu Bakolosayi, turasubira mu tuyasome neza. Imana ibamugisha byinshi.
mu Bakolosayi haranditse que Dieu vous bénisse tous, Imana ibahe umugisha mwinshi. Verset 8 Abakolosayi igice cya 2 umurongo w'8 haranditswe ngo mwirinde ntihagire ubagira inyagano abanyagishije ubwenge bw'abantu ari ibihendo by'ubusa bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ibya mbere byo mu isi bidakurikira Kristo. Kuko muri we, amen, muri Yesu Kristo ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri, amen, kandi munengeserezwa no kumubamo. Niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose, amen. Qu'il soit loué, nahimbazwe, amen. Kandi muri we mwakebwe ugukebwa kutari ukw'intoke hamwe mwiyambura kamberemere k'umubiri, niko gukebwa ko muri Kristo. Kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Imana ishimwe, amen. Mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Twese hano turiho kuko Yesu yazutse mu bapfuye, turiho ko twizeye iyamuzuye mu bapfuye, amen. Yarazutse mu bapfuye, none kuko twizeye ko yazutse natwe twazuranywe nawe kubwo kwizera iyamuzuye mu bapfuye. Imana ishimwe, twahambanywe nawe mwibatizwa, amen, tuzuranwa nawe kubwo kwizera iyamuzuye mu bapfuye. Yababiri byinjiye mu mutima, amen. Twahambanywe nawe, Imana ishimwe. Tugituma muri iri byavuze ngo ko Yesu ariho mwizere ko mutagipfuye. Imana ishimwe ko Yesu ari muzima, mwizere ko namwe mutagipfuye. Ni muzima, il est vivant, kandi ntitubibonera ku majambo, si byo tuvuga gusa, mais c'est la puissance de Dieu, n'ubushobozi bw'Imana tubona bugaragara buduhishurira amabanga yose yanyegejwe y'Imana. Ivyerekana ko ari muzima nuko ivyo yigisha abantu akiri ku isi arivyo natwe dutahura turi hano, tukamenya ngo ni wa mugabo, ivyo yavuga nivyo turimo. Ubitwigishije ninde? Ni Yesu Kristo. Il a lui seul le pouvoir, niwe nyafise ububasha bwo kudutahuza, bwo kutwungura ubwenge nk'uko yabikoze mbere ngo dutahure ivyanditswe. Kitwemeza yuko ari hano, si uko twakize indwara cyangwa twabonye ibitari bimwe, no. Kitwemeza ko ari hano n'ubushobozi yari afise mbere bugaragaye hano. Iyo ubwo bushobozi bubonetse, natwe twemera ko ari we yashitse ngaha. Abafrere bamubonye ahezaga imitsima ayimanagura bati yariwe, amen. Imana ishimwe. Abafrere nka Petero bamubonye ibyo avuze biba, bo Petero ati twoguta tukaja kwande ko ari ufise amajambo y'ubugingo budashira. Natwe uyu munsi amajambo y'ubugingo budashira niyo yadushitseko, adutandukanya n'amadini yose, twinjizwa mu vy'Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Il est la lumière de notre vie, niwe muco w'ubugingo bwacu, amen. Niwe ndongozi y'agakiza kacu, niwe yagatanguye kandi niwe azogasozera. Adufashe mu maboko, aratuyoboye atujana mu ijuru, n'umwungere mwiza. Natwe turi intama zo mu canya cyiwe. Aratuvura, aratugaburira, aratwambika, adukiza ibyaha, aratwoza, aradutunganya. Il est tout en tous, ni muzima, niwe byose kuri twebwe twese abari hano. Uko niko tumwizeye, niko adutwaye. Imana ishimwe. Nous comptons tous sur Jésus. Byose tubizigiwe, nahimbazwe, nashimwe. Il est notre pasteur, niwe mwungere wacu, niwe mwigisha wacu, niwe muzigamyi wacu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo budashira, niwe muco utumurikira mu nzira, niwe twigisha, niwe tuzigamiye mu ijambo, niwe buye rikumije imfuruka, amen. Natwe turamabuye y'ubugingo. Imana ihimbazwe.
Aleluya. Kandi twese twabatirijwe kuba abiwe, turaba Yesu Kristo, ni Imana yacu, n'umuremyi wacu, n'umukwe, n'umugabo. Amen. Il est fidèle, n'umwizigirwa, nashimwe. Amen. Oh, s'il vous plaît, Bibiliya ivuga muri Yesaya igice cy'icenda ngo azoba igitangaza, kandi na hano ni kwari. Azoba umujyanama, kandi natwe niko atubereye. Azoba umukama w'amahoro, kandi natwe niwe mahoro yacu. Azoba data wa twese ahoraho, kandi ni data wa twese yatuvyaje ijambo ry'ubutumwa bwiza, kandi ubutware bwose buzoba ku bitugu vyiwe. Natwe uyu niwe twizeye, niwe nkomezi zacu, niwe nsinzi yacu. Twizeye ko aduhetse gushika kwizamurwa atujanye iwe. Kiriswaluwe nashimwe n'imihe itazoshira. Muremo turamukunda parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. Oh, Kiriswaluwe mwabuke tumushime nahimbazwe. Amen. Nahimbazwe. Amen. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani. Que Dieu vous bénisse. Uko usakarangira tumushime umwami wacu, kwe gushimwa koko akwiye gushimwa ibihe n'ibihe sanzara bidahagaze. Umwami ahimbazwe.
data wera mana ugororotse imbere yawe tugushimira cyane umucunguzi mwiza ko wafashe iya mbere kugira ngo inzira tuzocamwo ubanze uyicemo umuvyeyi mwiza imana yacu gakiza kacu wewe ivyizigiro vyacu Seigneur ukwisigiye ntazigera mara kuko utari Bayali utari Dagoni ariko uri Imana nzima yavetu kurunose baradutsindiye nuhimbaza mwami ndakwinginze ngo uhabera kuba mu nsinzi yawe no kugenda ariyo bishimiye insinzi yawe bishimiye amaraso yawe azimya ubukari bwose azimya umururumbo wose azimya amatati yose n'amaraso y'igiciro washeshe ku bwacu atuvugira kurusha aya abiri warakoze tubone ko bibaye ibishoboka tout a été rendu possible byarashobotse byose gusuka birashoboka gukira indwara birashoboka gukira ibyaha birashoboka kuzamurwa birashoboka w'umukwe w'amwagazi wabigize ibishoboka ibihe bidashira wabitugiriye ibishoboka kubw'urupfu wapfuye ku bwacu ishimwe n'icubahiro cyane kuba kwizeye twese ibyo turabyakiriye ni umugabane wacu bakugororoka ntibyakundira umwana w'umuntu kuko ibyaha byaratwikirwa ariko ntibyavanwaho ariko waraje urabikuzaho amaraso yawe warakoze ushima izina ryawe ubwami bwawe icyo ushaka bikoreke mu isi mu mubiri no mu ijuru mu mitima yacu ururutsamwo ivy'ijuru ivy'isi byose bihunge ibyawe biganze tubere umwami natwe tukubere abo twara utubere umucunguzi natwe tukubere abacunguzi utubere umwungere natwe tukubere intama utubere umutwe natwe tukubere umubiri utubere chef supreme natwe tukubere abatwarwa nawe urakoze mukiza duhezagire ingomero zo mw'ijuru zizuruke kuri imigisha y'Imana isumba byose itubeko twese iduherekeze dufate akaboko mu nzira iwawe dutsindire umwansi mu mpande zose yocamo umutangire uzobukoze urabane natwe gushika kwezi ry'urugendo ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo.